Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uteze amatwi icigwa cacu co kuri uyu munsi mu nyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Tugiye kumara iminsi twiga igitabu c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Mugabo imbere yuko dutangura kucigako, reka tubanze turabe intangamarara yaco. Igitabu c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo canditswe n'ubu Matayo nyene acitirirwa hari nko mu mwaka wa 60 Yesu Kristo amaze kuvuka. Matayo yarerekanye ko Yesu Kristo ari we mwami akaba na Mesiya yasezeranywe. Naho gifise ibihimba 28 gusa, ni igitabu c'ingirakamaro mu buzima bw'umukristo. Igitabu c'itanguriro hamwe n'igitabu c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ni ibitabu vy'ingirakamaro muri Bibiliya yose, kandi ivyo bitabu bifitaniye isano rikomeye. Reka tubanze turabire hamwe igihuza ivyo bitabu bibiri, canke ikibifatanya twokwita ikiraro kiri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Kugira ngo utahure neza isezerano rishasha, ni vyiza kubanza kumenya ivyerekeye igihe c'imyaka 400 imbere yuko isezerano rishasha ryandikwa. Iyi myaka 400 yabaye mu gihe ca Nehemiya na Maraki, n'igihe Yesu Kristo yavukira i Betelehemu. Inyuma y'igitabu ca Maraki, arico gitabu ca nyuma co mu isezerano rya kera, kikaba kirimwo ubuhanuzi bwa Maraki, haciye haba agacerere mw'ijuru, ni nk'uko Imana yari yaretse kuvugana n'abantu. Hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha haciye imyaka 400. Ni ukuvuga ko Maraki ahejeje kuvugishwa ivy'Imana yamutumye, nta wundi muvugishwa n'Imana dusoma muri Bibiliya yamukurikiye. Uwasubiye kuvugwa mu buryo bw'umuvugishwa n'Imana ni Yohana umubatizi. Uwo niwe yaje haciye nk'imyaka 400. Ivyo mu isezerano rishasha rero bitangura kuboneka inyuma y'iyo myaka Maraki amaze guheza igikorwa ciwe co kuvugishwa n'Imana. Imana ntiyasubiye gutanga ubuhanuzi, bisobanurwa ko atabutumwa bwasubiye kuvugwa kumara imyaka 400. Ari naco gituma iki kiringo c'imyaka 400 bacita igihe c'agacerere. Iki gihe c'imyaka 400 kiri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Muri iki gihe c'imyaka 400 habaye vyinshi. Habaye uguhinduka gukomeye hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Isezerano rya kera riherahezwa n'ubwami bw'Abamedi n'ubw'Abaperesi, kuko nibwo bwari kunganja ico gihe. Isezerano rishasha ryatanguranye n'ubwami bushasha bw'Abaroma bwaganze isi muri ico gihe. Reka turabe amatariki akurikira n'ivyabaye kuri ayo matariki. Mu mwaka wa 480 Yesu ataravuka, uwitwa Zerzis umwami w'Abaperesi yanesheje Abagiriki i Teremofila, ariko nawe yaguye mu ntambara y'Isaramis, yishwe n'umwuzure. Zerzis niwe mwami wa nyuma mu bwami bwo mu buseruko. Mu mwaka wa 333 Yesu ataravuka, dusoma ivyerekeye impene yabonetse mu burengero. Iyo mpene niyo Daniyeli yeretswe mu gihimba c'8 c'ubuvugishwa bwiwe. Iyo mpene yitiriwe Alekisandero mukuru, kandi iyo mpene yari ifise ihembe rinini. Alekisandero mukuru niwe yarongoye Abagiriki mu ntambara y'Abaperesi, hanyuma baratsinda.
Mu mwaka w'amajana 332 Yesu ataravuka, Alekisandero mukuru yagiye gutera i Yerusalemu. Ico gihe yaciye ababwira ubuhanuzi bwa Daniyeli ubwo yari yavuze kuri we, hanyuma acareka kuhatera. Yerusalemu rero ni kimwe mu bisagara Alekisandero mukuru atateye. Mu mwaka w'amajana 323 Yesu ataravuka, Alekisandero mukuru yapfiriye mu nzira aja i Peresi. Imbere y'uko apfa, yari yashatse kwimurira ikirimba ciwe i Peresi. Amaze gupfa, ubwami bwiwe bwaciye bugabanganwa n'abari abayobozi biwe 4 bishikira. Mu mwaka w'amajana 320 Yesu Kristo ataravuka, igisagara c'i Yudaya carahometswe ku gihugu ca Egiputa n'umwami yitwa P0070. Mu mwaka w'amajana 312 Yesu ataravuka, umwami Serikikusi yashinze ubwami bwiwe muri Siriya. Mu mwaka w'amajana 203 imbere y'uko Yesu Kristo avuka, niho Antiyokisi mukuru yigarurira Yerusalemu. Hanyuma Yudaya haca hegukira mu ntoke za Siriya. Mu mwaka w'170 imbere yo kuvuka kwa Yesu Kristo, niho Antiyokisi Epifane yafata Yerusalemu, acahumanya urusengero rw'i Yerusalemu. Uyo Antiyokisi Epifane tumubona mu gitabo ca Daniyeli mu gihimba c'8 umurongo w'9, aho Daniyeli amwita agahembe gatoya. Niwe kandi yitwa Nero mu kahise k'Abayuda. Mu mwaka w'166 Yesu Kristo ataravuka, Matatiyasi umuherezi w'i Yudaya niho yatangura kugarariza intwaro ya Siriya, kuko muri ico gihe Abayuda batwagwa na Siriya. Muri ico gihe niho tubona abantu bitwa Abamakabi. Muri ico gihe ubwoko bw'Abisirayeli bwari bumerewe nabi cane. Yuda Makabi bisobanurwa ngo inyundo, niwe yari umurongozi w'abateguye kugarariza intwaro y'agahotoro y'Abasiriya. Mu mwaka wa 63 imbere y'uko Yesu avuka, niho Pompe umwami w'i Roma yafata Yerusalemu. Ico gihe Abisirayeli nabo bashigwa mu barongozi b'Abaroma. Abisirayeli rero baganzwa n'Abaroma gushika mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu Kristo. Mu mwaka wa 40 Yesu Kristo ataravuka, niho umwami Herode yatorwa kuba umwami w'i Yudaya. Uyo Herode rero yari umumenja akomeye cane, yasumvye ububi abandi bicanyi. Ico gihe Herode yafashe Yerusalemu, yica umuherezi wa nyuma w'Abamakabi. Mu mwaka wa 37 Yesu ataravuka, niho Kayisari Augusto yatorwa kuba umwami w'i Roma. Mu mwaka wa 19 Yesu Kristo ataravuka, niho hatangura kubakwa urusengero rwabandanije kubakwa gushika mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu Kristo. Eka no mu gihe c'isezerano rishasha, urwo rusengero rwari rucubakwa. Mu mwaka ugira 4 niho umwami Yesu yavukira i Betelehemu. Muri iyo myaka amajana 4 hahindutse vyinshi mu buzima bw'igihugu c'i Yudaya. Abisirayeli babonye bikomeye. Bamaze kuva mu gihugu c'ikinyagano i Babuloni, baciye baheba gusenga ibigirwamana, kuko nivyo byari byaratumye batwagwa kw'inyagano i Babuloni. Baciye bitondera amategeko ya Mose, mugabo kandi ayo mategeko ya Mose yababereye ikigirwamana. Ururimi rw'Icaramayika nigo bakoresha mu buzima bwabo bwa misi yose. Igiheburayo naco ni ururimi bakoresha mu masinagogi. Isinagogi n'ahantu basengera igihe bari mu gihugu c'inyagano. Mu isinagogi niho bigishirizwa amabwirizwa ya Mose hamwe n'izindi nyigisho zijanye n'idini.
Isinagogi yabaye kirumara mu bugingo bwabo, kuko aho baja hose bategerezwa kuyubaka. Muri ico gihe nyene c'imyaka 400 havutse imice myinshi itandukanye itigeze ivugwa mu isezerano rya kera, ariko tuyibona mu gihe c'isezerano rishasha. Reka rero turabe iyo mice. Umuce wa mbere ni uw'abafarisayo. Abafarisayo bari abantu bakomeye mu gihugu c'i Buyuda, kandi bagomba kugwanira akaranga k'abayuda. Ntibagomba kwivanga mu bindi bikorwa by'abanyamahanga. Abafarisayo bari abantu bitondera ivyagezwe vyo mu isezerano rya kera. Bari abantu bazi ivy'intwaro, kandi bagomba gusubira kubaka ubwami bwa Dawidi. Abafarisayo rero wari umuce witwararika ivy'idini n'ivy'intwaro. Umuce ugira kabiri wari uw'abasadukayo. Uwo muce w'abasadukayo wari ugizwe n'abantu b'abatunzi kandi b'incabwenge. Intumbero yabo bagomba kugwanya imigenzo abafarisayo bitondera. Naho bari abatunzi, ntaco bikura. Mu bijanye n'ijambo ry'Imana naho bari abahakanyi, ntibemera ibitangaza Imana ikora. Mu buzima bwabo bagomba kubaho neza, bari bafise ivyiyumviro nk'abagiriki, bavuga ngo turye, tunywe, turongore, kuko ejo tuzopfa. Umuce ugira gatatu wari uw'abanyabwenge b'ivyanditswe. Abanyabwenge b'ivyanditswe wari umuce w'abahinga mu guserangura ivyanditswe canke ivyagezwe, cane cane mu gihe ca Ezira. Bitwararika ivyagezwe gusumba uko bitwararika ivy'impwemu. Igihe umwami Herode yasiguza abanyabwenge b'ivyanditswe aho umwana Yesu yavukiye, bari bazi ko ari Betelehemu, kuko ivyanditswe ariko vyavuga. Abanyabwenge rero ntibagiye kuraba Yesu ngo nuko bagomba kumuraba. Bagomba kumenya ko ivyanditswe bivuga ukuri, kuko bari abantu baserangura ivyanditswe. Ijambo ry'Imana rikwiye kugira ikibanza kinini mu mitima yacu. Abanyabwenge b'ivyanditswe bagomba kumenya ivyanditswe, ariko ntibagomba ko bigira ikibanza mu mitima yabo. Mbega kaga! Ni ivy'igikundiro kumenya ijambo ry'Imana, ukarigira rizima mu buzima bwawe, mbere ukaribwira n'abandi. Umuce ugira kane wari ugizwe n'abantu ba Herode. Uwo muce wagiye kuboneka cane mu gihe ca Yesu. Aba Herode nabo bari abantu bakomeye mu bijanye n'intwaro. Bagomba kuguma batwara kugira ngo umuce wabo ugumane ubushobozi. Iyi mice yose rero uko ari ine yavutse muri ca gihe c'imyaka 400 c'agacerere. Naho muri ico gihe c'imyaka 400 atakuvugishwa n'Imana kwariho, ariko hakozwe vyinshi bijanye n'ivy'idini. Akarorero nuko isezerano rya kera ryahinduwe mu rurimi rw'ikigiriki muri Alexandria muri Egiputa mu mwaka wa 285 kugeza mu mwaka wa 247 Yesu ataravuka. Isezerano rya kera ryahinduwe n'abantu bashika 70. Umuryango wose w'Abisirayeli waserukirwa n'abantu 6. Kubera ko hari imiryango 12 y'Abisirayeli, nico gituma abahinduye iryo sezerano rya kera bashika 70 baca baryita mu kigiriki Septuaginti, risobanurwa ngo 70. Umwami wacu Yesu Kristo na Paulo barakoresheje iri sezerano mu gushikiriza ubutumwa bwiza abandi. Nk'uko twamaze kubivuga ko hakozwe vyinshi mu gihe c'iyo myaka 400, hariho n'ibindi bitabo 14 vyitwa apokrifa vyanditswe, ariko ivyo ntivyashoboye kwemegwa kuba muri Bibiliya.
dusanga ko muri ico gihe nyene c'agacerere c'imyaka 400 Imana yari kirategura ukuza kwa Kristo. Ibikorwa byose tubona byaranguwe muri ico gihe vyategura ukuza k'umukiza. Mbega hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha habaye iki? Abakristo bamwe biyumvira yuko isezerano rya kera rimaze guhera kwandikwa, isezerano rishasha naryo ryaciye ryandikwa. Ariko mu by'ukuri suko vyagenze. Ubutumwa bwiza bune tubona muri iryo sezerano rishasha aribwo Matayo, Mariko na Luka na Yohana bwanditswe mu gihe c'agacerere c'imyaka 400, kandi ubwo butumwa bwandikiwe imigwi itandukanye. Ivyo bitabo rero byose uko ari bine bihurira ku kintu kimwe, byose bivuga Yesu Kristo. Mugabo umwe wese mu banditse yanditse igikuru Imana yamuhishuriye maze akagishimikirako mu kwandika. Mugenzi uri kuratwumviriza, mu nyigisho yo kuri uyu munsi tugomba kwerekana muri make igikuru Matayo yashimikiyeko mu kwandika. Akarorero, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo bwandikiwe Abisirayeli, bwandikirwa n'abanyamadini bose mu bwoko bw'Abisirayeli. Matayo igikuru yashimikiyeko mu kwandika yerekanye ko Yesu Kristo ari we Mesiya yasezeranywe n'Imana. Reka ubu naho turabe ubu yanditse ubutumwa bwiza bwa Matayo. Iki gitabo citirirwa Matayo ari we Lewi. Nico gitangurira ibitabo byose byo mu isezerano rishasha. Igitabo ca Matayo gifise ico gitandukaniyeko n'ibindi bitabo by'ubutumwa bwiza, kuko gishimikira ku kumenyekanisha Kristo ari we mwami yasezeranywe n'Imana mu isezerano rya kera, uwo abavugishwa n'Imana bavuze. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo bwanditswe n'uwo Matayo nyene. Yari umuyuda akaba n'umutoza kori w'Abaroma. Uwo Yesu yaramuhamagaye amusanze ku mbuga aho yatoreza ikori. Tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba c'9 umurongo w'9. Ico gihe yaciye akurikira umwami Yesu aba intumwa yiwe. Bamwe biyumvira yuko yaretse kwitwa Lewi akitwa Matayo igihe yahinduka umwigishwa wa Yesu. Igitabo ca Matayo canditswe ubwa mbere mu rurimi rw'Igiheburayo, candikiwe ubwoko bw'Abisirayeli n'abanyedini bose bo mu gihugu c'Abisirayeli. Igihe Matayo yandika iki gitabo, Imana yari yarateguye imitima y'Abisirayeli kuvyerekeye ukuza kwa Kristo Yesu mw'isi. Yesu ntiyateguriye agakiza abayuda gusa, yagateguriye n'abapagani, kuko nabo barazimiye bakeneye umukiza. Ukuza kwa Kristo ari we Mesiya canke umwami kwabaye nk'uko vyari vyaravuzwe mu isezerano rya kera. Intumwa Matayo mu kuvyandika yarabitondekanishije neza. Yatweretse ko Kristo yavukiye mu muryango wa Dawidi nk'uko vyari vyaravuzwe muri Mika 5 umurongo wa 1. Ivyo vyose vyaramwerekanye ko ari we Mesiya. Hanyuma tubona ko Kristo yakoze ibikorwa bikomeye vyerekana ko yavuye ku Mana, kandi bikerekana n'ubwami bwiwe. Yesu Kristo yakijije indwara nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igihimba c'8 umurongo wa 1. Yirukanye abadayimoni arabasenda. Tubisoma mu gihimba c'8 umurongo wa 16. Yesu yarakoze n'ibindi bitangaza vyinshi, mugabe ikibiruta nuko yashobora guharira abantu ibyaha vyabo. Haleluya! Ivyo byose vyaramwerekanye ko ari we Mesiya, umwana w'Imana nzima, umwami w'abami. Ariko naho yakoze ivyo byose, abantu bamwe ntibamwemeye, ariko ivyo byose barabirenze ko baramwanka. Yesu Kristo yaciye abereka icaha
kidaharirwa ico ari cyo, ni ukuvuga kurogota kuri mpwemu yera ariko kumugarariza canke kutumvira impanuro za mpwemu zagiriza umuntu icaha ngo yihane. Igitabo ca Matayo ni ngirakamaro muri Bibiliya kuko nico gitororokanya ubuhanuzi butari buke bwerekeye Yesu Kristo mu isezerano rya kera, kikabushira hamwe gusumba ibindi bitabu vyo mu isezerano rishasha. Igitabo ca Matayo nico kivuga vyinshi vyerekeye Yesu mu isezerano rya kera. Inyigisho nkuru ziri muri ico gitabo nizo kwerekana ko Yesu Kristo ari we Mesiya yasezeranywe n'Imana. Igitabo ca Matayo rero kirabimenyekanisha mu kwerekana amamuko ya Yesu Kristo, ivuka ryiwe, ibikorwa vyiwe, urupfu no kuzuka kwiwe. Ivyo vyose vyagenze nk'uko abavugishwa n'Imana bari barabivuze bavyeretswe n'Imana. Mu vy'ukuri iki gitabo si ic'Abayuda gusa, ariko natwe Abarundi kiratwereka ko ivy'Imana yasezeranye yabishikije, ibicishije mu bavugishwa nayo no mu mwana wayo w'ikinege, umukiza wacu Yesu Kristo. Matayo rero yari umutoza kori. Yesu yaramuhamagaye ngo amukurikire, hanyuma mpwemu w'Imana amurongora kwandikira ubwa mbere Abisirayeli. Ubutumwa bwiza bwa Matayo bwerekana integuro y'Imana ku Bisirayeli. Muri ico gitabo niho dusoma cane ivy'ubwami bwo mw'ijuru. Ijambo ubwami bwo mw'ijuru riboneka ibihetangabo 32 muri ico gitabo. Ijambo umwami riboneka ibihetangabo 50. Rero insobanuro y'iki gitabo ivuga ivyerekeye ubwami bwo mw'ijuru. Ijambo ubwami n'ijambo ishengero biratandukanye. Naho ishengero riri mu bwami hari itandukaniro. Akarorero, Bwiza ni quartier iri mu gisagara ca Bujumbura, ariko Bwiza si Bujumbura. Ibi rero bisa n'ishengero riri mu bwami, ariko ubwami bwo mw'ijuru ni inganji yo mw'ijuru iganza isi. Abayuda bandikiye ubutumwa kugira ngo batahure ko ubwami bwo mw'ijuru ari nk'icegeranyo c'ubuhanuzi bwo mw'isezerano rya kera bwerekeye ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo, ari we mwami wo mw'ijuru, azoba aje gushinga ubwami ngaha kw'isi. Mugabo ubwo bwami buzoba bufise intumbero y'ivyo mw'ijuru. Rero ku Bayuda ijambo ubwami ntiryari rishasha kuri bo, kuko mu gitabo ca Daniyeli mu gihimba ca 2 umurongo wa 44 no mu gihimba c'indwi umurongo wa 14 n'uwa 17 handitswe amajambo y'ubwami. Ubwami bwo mw'ijuru ni intumbero y'igitabo ca Matayo. Yesu rero niwe azoshinga ubwo bwami ngaha kw'isi. Yesu Kristo yabaye umwigisha n'uwuvugishwa n'Imana ahambaye. Ntiyavuga ivy'ubwami bwo mw'ijuru gusa, yarerekanye n'ibikorwa bibutwereka. Atwereka ko mw'ijuru atabushobozi Satani ahafise, atandwara, atanzara, atanzigo, nta n'ibindi bibi biriyo, kuko ivyo vyose umwami Yesu yarabihoneje kugira ngo atwereke uko mw'ijuru hazomera. Haleluya. Mu gitabo rero ca Matayo ibice bitatu bivuga ivyerekana ubwami. Igice ca mbere ni igihe Yesu yigishiriza ku musozi. Muri izo nyigisho yigisha ivyerekeye ubwami. Igice kigira kabiri kivuga ivyerekeye ubwami bwo mw'ijuru ni igihe yigishiriza mu migani. Imigani tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo gihimba ca 13 ivuga ivyerekeye ubwami. Umwami Yesu atubwira ko ubwami bwo mw'ijuru busa n'umubivyi, busa n'akabuto ka sinapi n'ibindi. Igice ca gatatu ni vyabereye ku musozi Elayono, Oliveti, vyerekana ugushingwa k'ubwami ngaha kw'isi. Ijambo ubwami mu gitabo ca Matayo
rigenda rikurikirana ku ntambuko. Umuntu atamenye neza ingene rigenda rikurikirana ntashobora gutahura neza igitabu ca Matayo. Ni nka kurya wowe uriko urataha imuhira hanyuma ukayoberwa aho ukatira ngo ushike imuhira. Igitabu ca Matayo gisa n'igitabu c'itanguriro mu buryo bwinshi. Ntushobora gutahura neza igitabu ca Matayo udasomye igitabu c'itanguriro. Ni nk'uko udashobora gutahura neza igitabu c'itanguriro udasomye igitabu ca Matayo. Hari umugani bakunda guca ngo igihe udashobora gusinzira mw'ijoro ntushobora guharura intama. Rero igihe cose wiyumvira igitabu c'itanguriro ntusige inyuma igitabu ca Matayo. Kugira ngo utahure neza ibi bitabu, fata igihimba ca mbere ca Matayo n'igihimba ca mbere c'itanguriro wibaza uti igihimba ca mbere ca Matayo kivuga iki? Hanyuma usubire mu gihimba ca mbere c'itanguriro uti mbega iki gihimba coco kivuga iki? Gutyo niho uzotahura ibi bitabu bibiri vyo muri Bibiliya. Mwami Imana yacu, turagukengurukira yuko wakoresheje abasavyi bawe kugira ngo batwandikire ijambo ryawe. None turakwinginze muri izi nyigisho ushishikare kudutahuza ivyo vyanditswe, na cane cane uduhe kuvyitondera kugira ngo tumenye ko Yesu Kristo yazanywe mw'isi no gukiza abanyabyaha, kandi natwe twihanye ibyaha vyacu kwadushira mu gitigiri c'abazoja mu bwami bwiwe. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cuno munsi tukigarukirije ngaha, naho ubutaha. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.